Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe banywanyi bacu mukurikirana amakuru yizewe, amakuru ari kuvugwa iwacu i Burundi, amakuru mutasanga ahandi, amakuru tuba twatohoje mu buryo bwimbitse, maze tukavuga ngo reka tuyabashikirize maze namwe mubashe kubyumva gatanu kuri gatanu. Ni amakuru tuba twibanze nyene mu makomine atandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi, tukababwiriza ibiri kuvugwa makomine atandukanye agize igihugu cyacu c'u Burundi, ndetse tukanababwiriza n'ibiri kuvugwa mu ntara zigiye zitandukanye, tunabikira no mu bihugu vy'abaturanyi, aho tubabwiriza ibiri kuvugwa hirya no hino muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nyine tukababwira ibiri kuvugwa urubuga rw'intambara. Murabizi neza ko ari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC, tubabwiriza nyine n'ibiri ko biravugwa mu mvo za politike na cane cane muri by'ubutegetsi mu gihugu c'u Rwanda, tukababwiriza n'ibiri kuvugwa muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi. N'amakuru tubategura cane cane twabwiriza ibiri kuvugwa mu mvo za politike, ariko tukananyarukira no hirya no hino mu makungu ya kure na cane cane mu bihugu vy'ibiyaga binini hose, tukababwiriza ibiriko birahavugwa. Reka ndakengurukire uhajije gufyonda sabone umanutse hasi ukajambo k'umutuku kanditseho sabone ugafyonda ko, wamara gufyonda sabone kandi ugakomeza udusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Ariko ndahera ko ndasaba nawe utaraheza gufyonda sabone, kwamanuka hasi ukajambo k'umutuku kanditseho sabone ugafyonda ko, wamara gufyonda sabone kandi ugakomeza usangiza n'ibitekerezo kugira ngo tujye turabasha kubana gatanu kuri gatanu. Nimukomeze rero mufyonde sabone kugira ngo mujye murabasha kuronka amakuru yacu ku gihe, uko nanjye mba mabaye kugira ngo mbashikirize ibikubiyemo ibyo amatwi yanyu atigeze yumva. Mu ngingo nkuru amakuru yanjye agiye kwibandaho, ndakubwiriza inama ya Prosper Bazambanza, Vice Perezida w'igihugu cacu c'u Burundi, ari gukorana na Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Iyi nama ikaba iri kubera muri hoteli Iris Guest House. Iyi nama rero nyene ikaba igamije kwiga uburyo igitoro bakigarura, dore ko igihugu c'u Burundi gifite ibibazo by'igitoro, ndetse kandi bakaba ari kwiga ku mugambi wo gutera neva ko neva ubuyobozi buramunaniye. Ni mu nyuma yuko nyene hari ibibazo biye cyane mu gihugu, ndetse bikaba atagisubizo na kimwe bifise, dore ko kandi nyene aho kugira ngo bakemure ibibazo byo mu gihugu imbere bitwaza ngo bagiye gukemura ibibazo byo mu gihugu cy'abanyi cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndanakubwiriza yuko nyene M23 aka kanya ariyo iri kugenzura Masisi, ngo Masisi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo niyo iriko iragenzurwa. Ndakubwiriza nanone muri raporo zagaragajwe na RCF, nkubwiriza yuko nyene u Rwanda ruri ku mwanya wa nyuma mu guha isanzure itangazamakuru. N'amakuru ya Burundi News TV, ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo cyata cyangwa se nimugoroba, ariko nacatu mudafata mutato yawe itarenze 10 cyangwa 15 gusa ngo wumvire byinshi amatwi yawe ategeze yumva. Amakuru arambuye ni mukanya gato ya cyane kuri mikronje uba uri kurumviza ndi unyoni umugenzi wawe kaza. Wakaze makuru arambuye hamwe nanjye Bunyoni umugenzi. Ni makuru nyene wateguriye kandi ukaba ugiye kugezwaho hano kuri Burundi News TV. Reka nangure nkubwiriza ko u Rwanda rwashyizwe ku mwanya wa nyuma mu itangazamakuru, rukaba ari urutonde rwakozwe n'umuryango IRS ushinzwe itangazamakuru ukorera mu Bufaransa. Ubu ngubu u Rwanda rwageze ku mwanya w'144, rukaba rwagabanutseho umwanya wa 12, imbere rwari ku mwanya w'131 muri 2023. Ngo rukaba rwageze ku mwanya w'144 mu bihugu bitaja biha ubwisanzure abanyamakuru cyangwa se itangazamakuru. Ibingibi bikaba ari urutonde rwakozwe na RCF, rukaba ari urutonde rufise ibihugu 180. ubwo nyene u Rwanda rukaba rwaciye ku bihugu 36 byonyene. Amakuru aherereye
kudushikira biri kuvugwa yuko igihugu c'u Burundi co kiri ku mwanya w'108, Tanzania ikaba ari ku mwanya w'102 ndetse n'ibindi bihugu navyo biri kugenda bijya nyene muri iyo myanya yo mwayo majana, aho na Uganda nabo ari ku mwanya w'101 nk'uko biriko birabera iwacu i Burundi, ukaba ari urutonde rwakozwe nyene na RCF. Ntabwo ari ivyo gusa nyene ariko nababwirize yuko Vice President w'igihugu c'u Burundi Kristo Prosper Bazombaza n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca hamenyekanye amakuru akomeye cyane, amakuru yize bamukore kuvuga ko bose baba bari muri Iris Guest House aho bariko barakorera inama igamije kwiga uburyo ubukungu bw'igihugu bumeze, ndetse bakaba ariko baravuga ko bahera ko banategura kudeta yo gutera Neva Evariste Ndayishimiye. Ibi ngibi bikaba bije mu nyuma z'uko nyene igihugu kiri mu kaga gakomeye cane, igihugu kiri mu kangaratete kubera ikibazo k'ibitoro, aho iminuza myinshi yafunze imiryango n'amakampani menshi yafunze imiryango, ndetse abaturage bo muri iki gihugu bakaba bageramiwe. Biri kuvugwa yuko nyene iyi nama isimbuye inama yari imaze guterana mu minsi ibiri ishize y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Iyi nama yo ikaba yarateranye iyobowe na Reveriyano Ndikuriyo igamije kwiga nyene ku kibazo cy'umutekano, aho bari kuvuga ko bogiye gufasha imbonerakure zose ababa bariho ari abanyeshuri n'abandi, kugira ngo bose bajye babasha kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD, bamwe bagirwe imbonerakure abandi bagirwa abakozi batandukanye bo mu mugambwe CNDD-FDD. Gukora ibiruko biraba ariyo mpamvu ahise ahera kwatarana n'inama ya Gervais Ndirakobuca hamwe na Prosper Bazombaza, ariko amakuru dufise akaba ari kuvuga ko Neva yoba yamenye ko bari kumwigaho, ikindi kandi akaba yohereje abatasi bakomeye cyane kujya kureba ibiriko birakorwa muri Iris Guest House iri muri iki gihugu c'u Burundi. Aha rero twobabwira yuko nyene Evariste Ndayishimiye akomeje kurungika abasirikare biwe muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kugira ngo babashe gufasha iki gihugu mu kurwanya uwo mwasi wabo umutwe witwaje ibigwanisho wa M23. Ngayo nguko rero ibiruko birabera n'iwacu i Burundi, ni mugihe kandi nanone hano mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo i Masisi, abayobozi bakomeye cyane b'uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23 bakaba bamaze gutangaza ko bashigaje uduce duke cyane kugira ngo bagere i Goma. Ikindi kandi bari kuvuga ko umujyi wose wa Masisi ari bo bariko barawugenzura, noneho bakaba bari kuvuga ko ibice byari bisigaye byose bamaze kubifata, bakaba ari bo batanguye kubigenzura. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa nyene, nyakubahwa Bertrand Bisimwa urongoye inyeshyamba za M23 ku rukuta rwe rwa X nyuma yo gufata Rubaya maze bagatikagurira abasirikare benshi b'igihugu c'u Burundi, dore ko abasirikare basaga ibihumbi 12 bari mu gihugu c'u Burundi, ndetse bikaba biriko biravugwa ko abasirikare basaga 800 bose bamaze kuhatikira, bamaze kuhasiga ubuzima. Benshi baranyuruzwa bakajyanwa ahantu hatazwi, abandi bakagandagurwa ndiko bameze nk'aho badafise kivurira. Abanyamakuru bagiye batandukanye bakorera hano iwacu i Burundi ntibahwema kubaza iherezo ry'izi mbonerakure nyine cubahiro Evariste Ndayishimiye, ariko akababwiriza yuko we ico haribaho ari umutekano mu bihugu vy'abaturanyi aho kureba mu mutekano w'igihugu c'u Burundi. Ivyo rero bikaba aho benshi bakomeza kwibaza ngo igihugu c'u Burundi n'igiterwa kizotabagwa nande, ko imbonerakure za Kindaga zose zamaze gushira zipfa. Nguko rero biriko birabera hano iwacu i Burundi, murumva ko ari akarorero gusa ndabizi neza ko ibiriko biraba nawe aho uherereye hose uriko uravyumva, ndetse kandi ukomeza gufata iminota yawe ukumva vyinshi amatwi yawe atigeze yumva. Vyinshi biraba abantu benshi ntibamenye iherezo ryavyo, ariko nyene nubwo bimeze bityo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca mu misi ishize amaze gutangaza ko inyuma yuko ikibazo k'ibitoro kirakemuka batora mu perezida mushyashya, biro bikaba biri kuza mu nyuma z'uko nyene hari amatora ari mu mwaka
gutaha y'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Rero bikaba biteye ubwoba cane Perezida Evariste Ndayishimiye, aho cane akomeza kugisha inama, ndetse ariko bikaba hari amakuru aje kudushikira kuva mw'intare rushatsi, ariko vuga yuko yoba nta wundi mujyanama afise uretse umukenyezi wiwe. Umukenyezi wiwe Angete Ndayishimiye nawe amaze imisi avuga ko mu gihe umugabo wiwe atokwitwara neza nawe yoziyamamaza, ariko ibi bikaba batarabiha ishingiro neza, dore ko benshi bakomeza kuvuga ngo wosanga ari ay'abagore nk'uko biriko birabera iwacu i Burundi. Ni akarorero gusa. Komeza abana twe, komeza udukurikirane umunota ku wundi, ukomeze udusangize n'ibitekerezo, hanaho kandi ukomeza gusharinga inkuru zacu kugira ngo zigiye zirabasha kugera ku bandi bazikeneye. Christophe Bazambanza, visi perezida w'u Burundi, we akaba avuga ko mu gihe ikibazo na kimwe kitokemuka, we aratangira kwijandika muri politike, maze akaba ariko aravuga ko uko vyagenda kose arashaka uburyo arakorana n'abanyamahanga mu kugira ngo igihugu arebe ko cyosubira mu buzima bwiza. Ni mu gihe nyine nta banyamahanga bari gukorana n'iki gihugu c'u Burundi, biva ku kiringo cyamirijwe umuhisi Petero Nkurunziza mu 2015. Christophe Bazambanza we avuga ko azakora icoba cose kugira ngo igihugu gisubire umurwe mwiza, ariko nyine nubwo ibi vyose we aba agomba kubanza kubisaba Evariste Ndayishimiye, nyine cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ariko akaba yamaze gutangariza abatoza amakuru ba Burundi News TV yuko ubwo umushikiranganje wa mbere w'u Burundi amushigikiye, bazoshika bageze aho igihugu bashaka ko kizagera. Ibyo rero biriko biraba iwacu i Burundi ni akarorero gusa. Nshuti banywanyi bacu, reka mbe ndasubikiye aha, babwirize ngo amakuru yacu nakagaruka, namwe nyene nta kindi musabwa, ico musabwa no kudukurikira, ariko mutwumvirize 5/5, kandi mwibuka no kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda kiri murakagira Imana n'amahera, kuri mikoro nje muri ko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.